ntukengere imbuto yawe. Guti sindima jewe nize engineer civile jewe ndi umwubatsi turajya kubona ko imbuto ziruzuye. Urashaka kutakeneye za angera impano ngo za totahaza. Totahaza uya ni mhemu yera kumbukizwa. Uronka mhema gufasha gukora ivy'Imana. Alléluia. Ntukengere imbuto yawe, ne néglige pas ta semence. Ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu mu bwanditswe na Matayo igice ca 13:20 gusa, 31 gushaka kuri 32 hatubwira amajambo meza tubwira guteka bene data. Muravyaga imbere hatubwira ngo abacira uwundi mugani uko hari indi yavuzwe haruguru ndetse no mu nyuma ati ubwami bwo mwijuru busa niki n'akabuto kande kasinapi umuntu yabiriye cyangwa yafashe akagatera mu ndimiro yiwe 32 kandi yemwe ni kanzinya gira kirumvikana kiya kiruna hari cyakera Ikinyarwanda. Okay, mugabo bisira ugomba bwa yuko ni gato cyane ku buryo bamwe bavuga ngo biragwe no gafata hagati y'intoke zibiri. Ugombye no ukandura ku meza aho kaciye kwisima urashogira ikibazo. Kenshi uragasunika ugaca gutegera ahantu ku meza nk'uko. Ubuze ngo gatore hari abantu vyogora bivanye no kwintoke zabo zahanyoye amata gashika. Ngo ni kanzinya hanyuma y'imbuto zose mugabo rero voici ses propriétés. Ubwiza bwako ngo iyo gakuze karibagiraho kigeze kuba ngo iyo gakuze ngo kaba kanini kakaruta ibirimwa byose kakabigiti. Umviza rero aho ngomba kuhava nanshimikira umenga bigarukira ngaho mbwe gitu Imana yakaremeye kuba kanini nuko kitwa logement cyo kitwa uburaro bw'ibikoko byinshi byitwa inyoni. Ngo mazi inyoni zo mu kirere zikaza zikarika mu mashami yako. Imana yabwe icyubahiro n'amashi ku ijambo ry'Imana. Dufise Imana ikura ibintu byinshi muri bikeya. Dufise Imana ikura binini mu byonze canke bitoya. Nuko Imana ikora hamwe na hamwe. Kenshi abantu biragora kwihanganira bito. Biratugora kwihanganira bito ukumenga bito nta kazoza. Umenga ibi nta kintu biko biravuga vyihoreye umenga nta kibirimo. Ariko mutonde rw'Imana, Imana ifata vyinshi ikabikura muri bito, igafata binini ikabikura muri bito cyane. Yesabwe icyubahiro. Nico gituma bitangaje igihe Imana yarema yarifise umugambi y'uko isi yo kuzura abantu mgo ntiyabaremeye icyarimwe naho uburyo bwo kubarema itari bubuze. Yavuze ngo ndavuze Adamu wenyene. Uri abantu bakunda speed banyarutse ibintu gati mwami Imana oya basi fungura wondera abagore 1000 n'abagabo 1000 ubahamagara meza barondoke hama nyine kuzura isi kuko nini ya cyane. Yavuze Adamu wenyene burya na Eva yaje mu nyuma. Imana yabona isi yuzuye kandi ibona bazova muri Adamu. Sinivyo gusa Imana ihamagara Aburahamu yabwira ngo muri wewe amahanga azohabwa umugisha kandi abazogukomoka ko bose ngo bazabadaharurika nk'uko inyenyeri atawoziharura cyangwa umusenyi w'ikiyaga. Un Dieu de multiplication. Ni Imana ikunda ibintu vyigwiza. Iyo ukora niyo principe ntunéglige la semence. Nusuzugura imbuto yawe. Imana ihabwe icyubahiro. Muri Yesu yamuhamagari wenyene. Imana ibonye Yesu ariko aravukira muri bwa bwato kandi hakanye hajya hose yahunga Herode hajya hose yagenda umenga umuntu asanzwe bamwe bagomba kumufata nka umwe ni kwa Yosefu wabo barabaza barasanzwe bashikiye turabazi abo bibukana turabazi bakamufatira muri dimension seulement humaine n'umuntu bisanzwe. Hajya Imana yayibona mugabo yarabona minevamu dabaye maso y'imhemu. Imana yabona ikabona Yesu mu bwato yongera ibona minevamu. Ayo maso sinzi ko muyabona bene data. Un Dieu de multiplication. Imana yabwe icyubahiro. Na Yesu bwiwe gaci yatoranya abagabo bakeya 12 gusa abandi baje mu nyuma. Kubera kitavyihutishije ni kubera Imana isukuntu igenda ikoresha imbuto. Ikibazo ngise ngiki none muri wewe twitega iki?
Aburahamu yarahejeje ivyiwe, Dawidi araheza, Yesu araheza, Mose araheza, Paul araheza. None muri wewe twitege nta mikoro ntanga, mugabo ukwiye kwitaha nico kibazo. Twitege iki muri wewe ko nawe igihe cawe ari iki nyene? Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu mu kwigisha kwiwe yaraciye mu migani, kandi imigani irafise ivyiyumviro vyinshi bitekeyemwo, kandi abantu iyo bihaye umwanya kubirondera barasigana ivyumviro bibashoboza kumenya ingene bigenza n'ingene bakora. Niyo yashika kuri kino gice ca 13 cyo muri Matayo mu butumwa bwiza, avuga imigani myinshi, nahisemo uyu aravuga ngo ubwami bwo mwijuru busa n'akabuto ka Sinapi. Mbe ubwami bwo mwijuru ni butoya, si buto, buragutse. Umugambi wabwo deja ni munini cyane, mugabo ngo acawugeranya nuko ari nkaho umuntu yofata akabuto ka Sinapi, niko gatoya, mugabo kashobora kuba gatuma kogeranya n'ubwami bw'Imana, kandi ubwami bwagutse cyane. Yari karavuga iki? Yari karavuga ati jewe mubona ndumwe, ariko inyuma yanje hari ishengero niniya cyane, mu mahanga yose, mu bihugu byose, amasinzi yose azogera hano yikubita imbere y'Imana avuga ngo uri umwami. Ariko byayivuye mu mugabo umwe. Abapagana akunda kuvuga ko aracyoza Yesu ngo ari yambaye isandari, mwe biye ntabyibwa ntimuze mubivuge mwebwe, mugabo mubyukiri yarasanzwe. Uko muri Yesaya 5:3 bakora muvuga bavuga ngo nta kintu cyatuma abantu bo mwifuza cyane. Yari umuntu nk'abandi, bamwe nawe ngo baranamwisha no mu maso. Yarasanzwe, ariko naho yarasanzwe mu mvugo y'abantu, cyo mu kuntu usora kumubonera inyuma, Imana yabona inyuma abantu bahambaye cyane. Avuga ubutumwa bahambaye, ngo ba Paulo, abantu batandukanye bazokorera Imana biciye mugabo umwe bita Yesu. Yesu abwi cyubahiro. Yeka aravuga ikintu gikomeye cyane gisuma ati bwa bwami ejo bundi Jean Baptiste, Yohana Baptiste yababwira bugira buze, bwa bwami bwaramaze gushikana jewe, mugabo bukiri muri jewe sindahaga, nzoja guhaga buri mu masinzi y'abantu, mugabo vyahimba ihoraho guhera umuntu umwe gusa. Hari gihe abantu bakora ibintu by'imigambi canke bagira ihahamira giterambere cyane, bakifuza les gros chiffres, ibintu bininiya cyane. Ariko ndagenda babwire, iyo uronse binini cyane bitavuye muri bito biragusaza, biragutandukanya n'abantu, biragutandukanya n'indero rukristo, birakonona. Reka ibintu bigende bukebuke. Umuntu yatwije ivyekeye kwiteza imbere muri 2014 yatubwiye ngo small is good, gatoya ni keza. Tutwo duto murakurana, mugakorana ubwenge, ukuronka buke bigenda biguha ubwenge bwo kuzora ingene uzera vyinshi cyane. Ndibuka kera, kubera hari gihe usigira amasengesho afatiye ku bukene, ugagira amasengesho afatiye ku bintu wifuza gushaka biniya cyane. Ndibuka nsaba Imana ati ndakwinginze, jewe akazi nkeneye vy'ukuri ni 1.5. 1.5 wewe wa 2011 ujya ntunge ngo yari make. Ankora utaragira na raporo do stage, tanaga stage uranagira. Je ndibuka umunsi we bagize, hari ishiramwe rimwe sindarivuga, barondera mu directeur pays, pas national, pays. Nshanjamwe ndakora dossier ariko nka 2 pages ndayigagamisha nka 14 pages. Ngira ngo nuwo ndaramukije narabishizemo akantu kose ndabigira binini cyane, ngira mbe directeur pays bishira hamwe rutura. Nani stage rimwe nari bwakore. Erega ari umukakamisha ibintu Imana itaragukamisha bikakonona. Imana igukuze buke ukure. Nta Cyongereza, nta naga permis, nta naga stage, ebana juste kugira ngo binini. Witwaje ingisho warayironse kuri YouTube. Hari umuntu kanaka yavuze ingene Imana mudugije, yaramudugije mugabo yaciye ntaho yavuze. Yahubwiye hageze gusa ucutora ivyo nyene. Bamubaza. Hana gusimbira kuri page 55 utaje kiri kuri page 54. Narondera kuba directeur pays. Mvuye muri Iraq ntarana defanda. Maskini. Ariko ntacyo waraho yaravyigishirijemwo. Alléluia. Faut pas viser les grandes choses, utarime message dans les petites choses. Genda bukebuke graduellement.
umenye aho ugeze, uduge, ugende wiga kuba n'abantu, wiga gukora akazi bakujeje, uduge, ntuvize le gratte-ciel utaraba muri shambere na saro, byaba bikugora. Imana idufashe cyane gose. Rero Yesu irabona igicapo cy'ubwami bwiwe ati ndaje nije mfise ubwami kuko uzonyihanako akanyizera uyo azoca vyakira acabishira naka nakabishire naka bice bishware si yose mugabo bihera muri je Akabuto ka Sinapi. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi Yesu yakoze byaraheze, hasigaye ivy'abantu bakora bakoresheje n'uwo mwami wacu Yesu Kristo. Yesu ahabwe icyubahiro. Nicyo gituma ukwiye kurondera ikintu cya mbere, ngomba kuvuga ibintu bitatu bikomeye cyane byo gushoboza kutasuzugura cyangwa ndetse kutafata minenegwe imbuto yawe. Icya mbere, rondera kumenya imbuto ufise ku bundi, kuko turi ishengero riri mw'isi, turafise imiryango twubatse, turafise ubuzi turimo, turafise amashuri twize, turafise ibintu hari ahantu twe dushika. Ufise iki? Hari ibintu ufise vyova mu mugambi wagutse cyane ushika kuri vyinshi, ndetse n'Imana igahabwa icowe muri vyo. Ufise iki? Hari ibintu vyinshi ufise. Urafise impano, hari ibintu uzi gukora je ntazi, hari ibintu uzi gufatikanya bigakunde je ntibikunde. Biga bintu vyose uzi kushoye, bivanye n'ubwenge waremanywe, bivanye n'amashire wize, bivanye n'uko ukoze, bivanye n'akazi ukora, bivanye n'ibintu wowe usanga worerwa gushikako. Biga bintu n'imbuto, genda ubigwize uko dufise un Dieu de multiplication. Nubigarukirize kuri wewe, kuko wewe ubwami bw'Imana ntibufatiye kuri wewe gusa, bufatiye kuri wewe n'abandi bantu bose mugenda murahura. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ufise iki? Biyatubwira hariya mu Byakozwe igice c'9 were ku murongo wa 36 gushika ku 45 ntitwasoma, baratubwira umupfakazi bita Dorcas. Dorcas ngo yari umuntu ajisha, kandi ngo yari umupfakazi, mugabo ikindi ngo yari umwigishwa, ngo acahiga igikorwa cyo kugenda ajishira abandi bapfakazi, ngo bituma batahura ko uwo muntu by'ukuri ari uw'Imana. Ariko aragera igihe Imana yamuhamagara, apfuye by'ukuri ngo ntibavyakiye imitima yabo. Baca bagenda baramenya ko Pawulo ari ahantu epfo umenga ni Yopa, baramutuma ati ingo udufashe gusengera umuntu azuke kuko ivyo ariko aradukora vya bisikimazi. Dorcas yakoresheje iki? Kubarira. Nagenda babwire mugende muzunguke muri Bibiliya zose, nabigisha ibinyoma nta munegera avuga ko kubarira ari ingabire ya mpemu. Ivyo baragitinye. Ariko Dorcas yatumye igisagara cy'Yopa kimenya Imana kubera imashini. Byamwe n'ugu bagira uku mugabo abantu mu nyuma Imana yabona abantu ko bazokiza mu Misiri imbere. Dorcas kubera kubarira kwiwe abikaye n'umutima kwita bari mu mwabura w'abapfakazi, yateguye agakiza k'igisagara kubera kubarira. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Yesu aratahura umugambi, aterega umugambi w'Imana. Data yanteguriye umubiri mu rutonde rw'Imana. Imana ntitanga pardon verbal jamais. Imana ihari ibihanye gusa ibihaniye ahandi. Biyatubwira hariya mu Heburayo 10 yuko ngo Yesu yabatahuye ko umugambi w'Imana, ngo Imana yamwandikiye umubiri atarazara wakira muri Mariya kugira utware ku musaraba, uhanwe, wateguye kwicaha n'umuvumo kugira ishengero ribeho. Yesu yakoresheje umubiri kugira ishengero ryiwe ribeho. Yaramenye icyo ashoboye kandi yagikoresheje kugira umugambi w'Imana ushike. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Ariko intumwa nazo zakoresheje ubutumwa zashigiwe, ziragendagenda i Yerusalemu mu bisagara bihasikiye ku Yudaya n'ahandi, zigenda mw'isi atandukanye turanashikirwa kuko zatahuye ngo hari ikintu umwami yadusigiye n'ubutumwa bwiza twifuza ko amahanga yose amenya. Mugabo usibye gusa ugiye kuraba ugasoma igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa cyane igice cya kabiri 3 na 4 kuri 5, intumwa burya ntizakoreje ubutumwa bwiza gusa, zarashizemo n'inoti zabo kugira ubutumwa bwiza butera imbere, kuko ibitweza ngo agrema ngo kese ngo compte banque ngo compte BCB ntivyari bwabeho. Nicyo bituma ngo barabwiranye ngo
Petero genda ugurishe, Yakobo genda ugurishe, tubishire hamwe hama dushoboze ishengero kubandanya. Bakoresheje ubutumwa bahawe na Kristo, bongera bakoresha n'amahera yabo, utoza burabandanya. Nico gituma uhari, nico gituma ndahari. Yesu ahabwa icyubahiro. None wewe nta bintu ufise, uraza amatongo yaruguru atarimye ruguru, hama gatuma abantu bakeneye Bujumbura, ukumva umuntu nyene ngo maze gatatu ntajya, kandi wabo yo hatera ibijumbu. Sivyo kabeneda, hari amatongo menshi atarimye ruguru mu ntara za ruguru, mugabo bene basonzeye hehe, bafise bakuza kwandika shalome shalome. Ase umuntu agomba kubwira agasharome raba ngo waryamye, bwira ko hari icyo yokogwako. Koresha amaboko yiwawe, Imana ibyo gutangaza izogutangaza yama yabikoze, mugabo ntiwizera umuntu. Ega hari inkuru ziterwa, mugabo zigana ukuri, byavuga ngo umuganugana. Umusore umwe ngo yagiye ahantu bamupresenta ko ari umufiancé w'umukobwa, araha ati mbega none wowe ukora hehe? Barati bese ni Brarudi, ni PCB, ni Bankobu, ni he? Ngo grand frère Hans. Aturumva vrema asigaje $500 arakarungika vrema nkaronka. Icyo tuma umukobwa wenda muha amata. Icyo tuganiye ko kirahari vrema. Bene data, akazi n'umugisha. Akazi n'umugisha. Iyo umuntu arushe biraryosha abantu bataha barushe kuko baruhijwe n'akazi. Kurushaho umuntu agenda umugongo umeze uko kubera ko yari kuri telenovela. Yarameze Dakoti, yarameze uku. Amatara akiseho umenga yo kubitameri. Hera jidezi yo yifata. Nta kwiyumvira, nta mugambi. Umbwiye ngo yarike n'iryungane imwe mu Gifaransa nta gushoborera. Nta mashinazi, nta kintu kimazi, mugago mabwira ngo nta kazi kahari. Ubwenge bwawe niyo bokaguha ntibogakora ko ntibigeze ubukoresha. Nagenda abwiye ko hari ubuzima yanka guha abantu ko ikunda amashira hamwe bagomba kuburonkamo. Hajyantu ugomba Imana irahakunda, nikene ko hugaje wewe. Banza ugende witunganye mu vyumviro, ube smart mu vyumviro vyawe, umenye ingene bakora ibintu, hama ugende bagukeneye, ugende guhera aho vyari bigeze uhaduze, apana ugenda kuhahenura. Abakizoye baramaze kunande foromire ngo akazi ukigira hehe kuri tere. Ene data, iyo si Bibiliya. Nta mukoresha ndigira numva bivuga abashomeri. Turazi ko ubuzi ntibukorwa cyo kimwe. Yego hari ivyo mugenda urigiraho kuko ntibukorwa cyo kimwe. Hariho base mugabo. Hariho base. Rondera gutanguza ibintu. Menye ibintu ushoboye. Ajya amashure yawe ubu ufise amaserabisi birapanze mu kabati, genze kuremo idée d'entreprise. Kuko ibintu byose by'amanote by'amapdf by'amatitoriere bitarava mu icyumviro, mugende kurondera samira saro kuri vendora misi upange kive mu icyumviro, kive mu hanaza ukirondera, uracari mu lisansiye, uri muri bibliothèque itaho kiriyo, ishure aho wize ko turamaze kurama lisansiye 25,000, ariko uzoba muri lisansiye tuvyemere tubisanga tugusanga ngo icyumviro naracubatse. Ndakaranyongera ko icyumviro ubu ndabona uwombaza icyo nkora nukivuga, cyangwa naho ntoragikora ndabona ngo ndiko ndagitwara ngaha. Bene data, nimbara akajambo katazova mu bwenge n'akajambo bita geroneur. Naranditse amageroneur. Je umbiye kwandika ikete cyo gusaba akazi naho ndabone kuri vora abatugenda barabizi ngira uku. Ndazandika ku buryo umenga bigenda biri, sinzi niyo ndanabikura, mugabo sinabitewe n'Ingabire, nabitewe n'ubwinshi bwacu. Kandi amatongo turayafise. Ndakubwiye iyo nja kurima mba mpindisha nanje nk'abandi. Les honneurs de la kurire s'il vous plaît, simbi mugabo sigurukiza gwa bose. Urarumenya hano Imana iragutumbereza. Kandi washobora geroneur wongera urimisha. Principe yo kumenya imbuto,
urashaka kufisa ahantu heza hakorera hameze neza, mugabo hari ibintu waranguye biteretse impande y'urupangu. Nta kwama kuri bya bindi. Turondera umugwiza. Umugwiza so gukunda amahera. Umugwiza ngo utahura ngo hakena amahera menshi kubw'imiryango, kubw'ubuzima bwanje n'ubw'umuryango wanje n'ubwishengero bw'igihugu. Ayo mahera rero ava mu kuntu agenda aragwizwa. Rero hari ikintu nizeye natanguje cogenda kiraduga, hari ico mbona coshikanako. Yesu ahabwa icyubahiro. Tanguza ibintu bene data. Ntusubire kujya yose. Oya ntujye yose. Bika 2000. 2000 fois 30 ni 60. Kare 60,000 wazirenga zirimo. Reka. 60,000 ni menshi. Ndakubwije ukuri. Bene data, tora ivyo ufise birahari. Wize vyinshi, waciye henshi, utahura vyinshi. Hari abantu muzinanye, hari abantu bakora ibintu. Genda ugiti none, jewe ari ikintu womfasha no gukora iki. Uzosanga wikuragwiza, biheze bivyara umwimbu kandi uzoba umugisha no ku bantu benshi. Yesu ahabwa icyubahiro. Urafise impano, urafise n'ingabire za mwemu. Koresha impano zawe mw'ishengero. Koresha impano zawe ahantu hose ukorera. Mu rutonde rw'Imana, kuko ijambo ry'Imana ribirongora, ntiwicare ingabire. Kuko Imana yagomba iyo ngabire cyayitumye ngwitanga ngo nugira ngo abera bahaga umugisha. Imana yabwa icyubahiro. Urondera kumenya akabuto kawe. Kandi Yesu yakoreje akabuto ka Sinapi uko ari gato kugira here ku hantu ataho kwitwaza ngo ibyo ni bito. Ahubwo iyo bitanguye ari vyinshi bitane ikibazo. Tujya duto niho tuva. Yesu ahabwa icyubahiro. Ibi kari gihe umuntu aryoherwa berewe atonda ahantu na uniforme baraba ko yagorowe, umuntu akasha henderwa mu vyumviro byo kubegwa, acarondera gukora heza. Harashobora kuba heza mugabo batanga makeya, hakaba n'ahandi ugenda menga birasanzwe nk'ukaronka byinshi. Umunsi umwe natwawe n'umutaximan arambwira ati hari umuntu w'iwanyu ankorera, ntawukorera iki? Ati niho ndabira imiduga. Ati nivyo? Atego ati kandi umwizigwa vrema. Ati ndabiye imiduga 200. Nta kintu na kimwe barigera bamwibirako. Ati nondi umutaximen rero afise imindi miduga 200 ikora ivyiwe. Ndamuravye mu mengi impuzu yambaye vy'ukuri, wevure ngahi Burundi mu kintu cy'igisimate umenga birasanzwe. Mugabo yari afise parke automobile ya 20. Ntiduhenderwe mu kubegwa. Hari abantu basobeka bashonje. Nta mugisha uri muri ivyo bintu. Tuze duhere muri ville ufise yacu. Kubera uvuye mu kazi. Bizoba biguhiteka. Apana ka Sharome. Oya. Nizitabuke, nizise nabi, ariko uri mu kazi. Niwo mugisha wabera. Kora nta myuga, umwuga babwa umwuga ese n'uyuhe. Wonyene. Indi yose. None uri hinzu. None ntujya. Ntibikwiye. Madufasha cyane gose. Ubwami bw'Imana na hari Imana igomba kubona angle ya multiplication. Aho Imana ifata ibintu bito ikabishira mu bantu. Abantu bose barahawe ingabire, barahawe impano, hari ibintu bazi gukora, hari amashure bize, hari ubugenegene bazi, hari ibintu bazi gukora. Uko babitunganya neza birashobora kuva mu mugisha kuri bo no kuba bakikuje no mu buryo bwinshi bushikira ndetse n'ibirenge igihugu umuntu abarimo. Esabwe icyubahiro. Haleluya. Icya kabiri batubwiye ngo karashyirwa mw'ivu, maze gashizwe mw'ivu ngo karapfa. Kamaze gupfa rero niho hacazanywe batubwira mu nyuma ngo gaca kaba igiti kinini cyane kandi ngo n'ibinyoni zikabiza bikarikamwo. Icyo kitimi cya kabiri ugomba kudasuzugura imbuto yawe, urondere kumenya uko umutima wawe umeze. Suzuma uko umeze, suzuma umutima wawe. Biratubwira ngo bamwisuzuma, bari mwe mwisuzuma. Yane majambo, suzuma uko umeze, suzuma ivu ryawe, suzuma uko umutima wawe umeze.
kuko ndagenda ubwire ivyo ukora byose birafise ahantu bica umutima wawe. Umutima wawe tiwo baravuga umutima nivuga nayo ishobora gutahura mugabo kandi beko ravuga umutima turagomba kuvuga imvo. Mbega icyati mikora niki? Umutima wawe hari iki? Hari imvo zimeze gute? Esabwe icyubahiro. Igituma ugomba gutera imbere ni iki? Ntugomba gusumba abandi. Ugomba kwimanura ubukene, ugomba kwikenura, ugomba kuronka amahera atunga umuryango wawe, ugomba kuronka amatera atuma ukorera Imana. Imvo ni nziza aho urabana kandi biragenda neza. Mugabo niyo watangura ibintu ugomba kuba biba binini ya cyane kugira ngo hagira abantu usuzugura uwo mutima siwo usivura imeza. Naho ugira umwete Satani wewe umwokwihurira. Ariko Imana irago umutima uciye bugufi, umutima imbuto ikikiramwo ikamereramwo ikadugiramwo ikaba cagiti cyane ndetse n'inyoni zikaza zikarikamwo. Nguyu umutima Bibiri ishaka bitubwira ngo tugire wa mutima wari muri inde? Wa mutima wari muri Yesu wari umutima w'ubusuku. Uko ngo naho yarasanzwe afise ubumana ngo ntiyagombye kuguma afatanye nabwo ngo yeremeye araza yakira umubiri gucika ngo yemeye no kugenda mu rupfu kandi urupfu rwo kumusaraba araganduka aranahambwa yemera kumanuka. Hari ibyo twize mu ishuri ngo yagize chute libre, yarakorotse yavuye mu bumana aramanuka mu bumuntu. Sivyo gusa agenda no kubambwa, apana kubambwa gusa musha no kugiti kuko kugiti byasigura ngo ravumwe umuntu abambwe. Ariko ubumana yari yabutaye, yabona ngo kugira umuntu akire ntiyakene bumana gusa, harakene n'umuntu ubwo umuntu agiye ndaburondera. N'uwo mutima w'usuku yari gushobora kubandanya twagiriza ibyaha twakoze ko twari tubifise, yari no gushobora kucashiraho sene yo kuduhana kiyagahe yaza, ariko yaje agiye kudukorera icyatunaniye. Yadukoreye uburongozi busuku, yadukoresheje umutima busuku mu mitima yacu. Yesu abwe icyubahiro. Uyu munsi ni buri ngaha nuko Yesu atakorengukije, yagutumye ko nk'urukundo, yaguhaye invitation ntaraguha convocation. Iyo azazanye convocation tuba twarahonye, tuba tuko turasha. Mugabo kubera ko yakoresheje urukundo rwiwe yaratwemvise, yaradutumiye, kandi umuntu wese yihana araba kumusaraba ati ivyo bintu mbonye ntaho nigeze kubibona, uyo mugabo no kwihanako, uyo mugabo no kwizera, naye nkene ubugingo, naye nkene guharigwa. Ubwo rukundo bari gwasesetse, ubwo ruzi rw'ubugingo numva ruva kuwabambwe nigwo nkeneye kuko isi yari kiranyo none. Umuntu akizwa neza wa vrai, umukiza wa vrai aza akwezwe na smaku y'urukundo rw'Imana, aza kwezwe nuko kubona ivyo yari yiteze atavye mubereyeko. Yari yiteze igihano no cyo kimubayeko, yari yiteze guhabwa umuvumo cyo kimubayeko, yari yiteze ko agumabazagizwa vyinshi no cyo byamubayeko, ahubwo bamukoreye icyatishoje ati cuza rero utore ivyo twawukoreye mu ijuru twaguteguriye muri Kristo Yesu. Yesu yaciye mu mutima w'ubusuku. Umuntu atanga igikorwa icyo ari cyo cyose n'icyo kwiteza imbere agitwaje umutima w'ubusuku, cyo gukorera abandi, cyo kurondera ineza y'ishirahamwe, ineza y'umugwi, ineza y'irunganwe, ineza y'umuryango wiwe, ineza y'akarere kanaka. Uyo muntu Imana iramuhezagira ko ntibona inda yiwe, ibona inda y'ihanga. Abo bantu Imana yabahezagira cyane gose. Umutima busuku. Nimba hari abantu barushe ndagenda babwira mw'isi, sabashonje n'abantu bikunda. Abantu bikunda ntibigera bahaga. Mbwa abantu bakunda bagomba bashima Imana ibyo bagiye barona Imana igenda irakora, ati kw'Imana ikoze nibi nabizobikora. Kuko ntibaba bafise umutwaro wabo, bafise umutwaro w'abandi, kandi ugize umutwaro w'ivy'abandi Imana iguhaza ubuntu bwayo kugira ubandanye ugenda uyikorera. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Wewe rero na wewe burya hari ibintu byinshi utekeye. Urafise ahuva, urafise urungano rwawe, urafise abantu wewe umenga barakwitura, urafise abantu umenga uguma baza mu byumviro byawe, urafise abantu bakora ku mutima wawe, urafise abantu wama wumva umenga baragutera ikigongwe, urafise abantu umenga inyishi yabo ifiswe na wewe. Nuko muri aba bandi ni wewe genda ukora ibyo ushoboye, abane bazogusanga aho ugejeje.
Imana idufashe cyane gose. Isunga umutima wa Kristo Yesu, isunga umutima w'ubusuku, tanguza abafasha, fasha abantu. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Umutima w'ubusuku, umutima n'umutima wirondera ineza y'abandi, n'umutima witaha abandi, n'umutima uhagurukira abandi, si umutima wihagurukira, n'umutima urajwe ishinga n'ingene abantu bomererwa neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Ntukoreshe no kurondera kuba hejuru y'abandi, kuko ije niyo ngwara tuvukana. Mbona abana ndagenda babwire, je nimba ari ikintu cyantangaje n'ingene abana bari mu myaka 2-3 bamwe batatangwa na maternelle ya mbere, ubahaye ibitumbura barashaka kuraba ko umwe aronse kinini uwundi gitoya. Uko ibintu ivyo bisumbo nabingana bavyigiye hehe? Ni kubera la course à la grandeur, la jalousie, la haine, vyose turabivukana. Nta shure namwe bigisha inzigo, mugabo abantu benshi barafise inzigo. Nta namwe biga kumenya kurondera ingene abantu bubasumba, mugabo kari mu bantu. Nturondere no gukora ibintu by'urusumba abandi, rondera ahubwo kubabera umugisha. Wiyumvira icyo umaze, apana icyo bakumariye. Ntukamishe urunganwe, kamira urunganwe. Nturondere icyo bakumarira, generation yawe si guheranye, ni wiheranye. Rondera icyo bamarira, nturondere icyo bakumariye. Mugabo kubera Imana mwizigirwa, izoguhezagira mu buryo utari witeze. Ntibisubira kugisigara uri wawe utafise urutonde mu buzima. Ntibisubira kudasura kubona ingene umuzago ariko uragenda, ahubwo witaye ivy'abandi n'urutonde rw'ubuzima. Mugabo intumbero nyamukuru ni kumugisha ko ino hanga tuba turimo. Yesu ahabwe icyubahiro. Umutima userukirwa n'imvo. Les pays ont des ambassadeurs, le cœur a son ambassadeur. Userukirwa n'icyatumye ukora. Turashaka kubona ukora ibintu byinshi kumbera attitude mauvaise. Umutima wawe ukoreshwa n'imvo. Ngo kandi umutima wawe userukirwa n'ijambo rya sose riva ku mutima wawe. Benedata, nimba hari ahantu dukwiye gukira, ni muri langage. Nabonye abasenyuye ibikorwa bakoze ku bapfakazi, ku mfuvyi, ku bagenda n'ubumuga, ku buryo butandukanye, juste parce que kabatorotse. Iyo umuntu afise une mauvaise attitude akora ibintu Imana idashima. Niyo umuntu akoresheje imvugo mbi, vyose aravyonona, naho byaba byamutwaye imyaka 20. Umutima userukirwa n'imvo yatumye ukora hamwe n'amajambo yakoreshejwe. Wewe nzokurabira mu gituma ukora, nzokurabira no majambo kuva ku munwa. Nzocamenya ati ndafise umuntu, ndafise umugenzi muzima, kubera namwumvise asohotse muri langaje yiwe. Yesu aduha umugisha twese. Haleluya, haleluya. Suza umutima wawe, kuko impano zirahari, ingabire zirahari, ubwo Imana yabutanze. Il y a des avantages, il y a des grâces, hari ibintu twahawe, hari ibintu dufise mu buzima bwacu. Hari abantu bamaze guhezagwa mu buryo canke buriya. Bijya byose birahari, mugabo ubiha agaciro, ubishire mu gwiza, ariko kandi bansuza umutima ukorana. Uzosaba ko biratombera neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Nico gituma avuga ngo gace kagwa mw'ivu birayunguruka. Biza bivuye muho twavyize, biza bivuye mu byo twasomye, mugo bikanza gushika ibwina bw'umutima w'umwigisho wa Kristo. Akavyakira, akabisuzuma, akavyakira nk'uko Kristo yovyakira, akavyakira nk'umwana w'Imana, akavyakira nk'umuntu agendera mu ijambo ry'Imana, akavyakira nk'umuntu asenga, nk'umuntu yakize umutima, umuntu arondera ubwami bw'Imana ko butera imbere. Ivyo byose bigapfa, hazigara iciyumviro gicishijwe mu muriro wa mpemu yera, heza igashirwa mu ngiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko biraciye tubwira ngo inyoni zica ziraza ziragirane, zirarikamwo. Mwiyumvire tujuriye amaso y'impemu y'Imana. Ubonye hano hari agatete ka Sinapi, vyoba bigoye kuvuga yuko Imana ibona rojima y'inyoni. Ariko Imana ibonye urutete, Imana ibonye ahantu inyoni zokwarika icari cayo.
bisigura ngo muri ya mpano yawe, muri ya ngabire yawe, muri bya biri bintu uzi gukora, muri bwa bwenge bwawe, muri bya bintu utahura, muri bwa mugisha Imana yaguhiciye ku muryango, iciye mu buryo butandukanye, hariho abandi bantu bari hano mw'isi, ari abarundi, ari abanyarwanda, ari abakongomani, ari abafaransa, ari abongereza, ari abatanzaniya, hariho abantu mw'isi bazoza gutora ibintu Imana yaguhaye kandi ugihema. Hari ibintu biri muri wewe Imana igomba kugira binini kandi vyiza kugira ngo bene vyo babironke bigwiriye. Nico gituma akabuto ka Sinapi ngo kace kava mu giti kinini ya cyane kugira ngo habe n'inyoni nyinshi. Nico gituma la grandeur des gens si yabo, mais c'est plutôt pour la multitude de gens qui attendent. Ubunini bwacu, imishara yacu myinshi, amashure yacu menshi, uburyo butandukanye bw'ivyo Imana imaze kuduha, c'est pas pour nous. Ni kwera abantu hari benshi babirondera. Imana yahabwa icyubahiro. Menya rero abantu ugomba kubera umugisha. Menya abantu ugomba kubera umugisha. Bene data, je ndaba nimvira. Nimbara ahantu dukwiye gushira inkomezi. Ni ku bantu bitwa abakozi bo mu nzu. Ndagasubiremo. Nimbara abantu dushobora kubera umugisha bigakunda, n'abakozi bo bajya abantu batwumviriza atantebe bicayeko. Ino demande rien. Ni aje gusaba arashigira wewe aza yaciye umenye kuyigusaba. Kahise karabateguye ku buryo bama bari receptif. Ariko benshi babihendewemwo baca basigara bibaza ko basumba abakozi bo mu dunyo tubasumba bajya abantu agenda babwira. Bajya abantu tubasumba gusubuzi bwacu buragabuye. Ntitubasumba bajya abantu. Kubera ko bari biteze gucishwa bugufi n'inyifato yacu, baciye bahagwa agaciro, uzobutanguje association y'abantu bafata abandi neza. Nibagenda kurongorera ruguru ko ariyo barongorera, bazoshakira gufata abagore babo bivuye kwishe buja y'u Burundi, y'Ubujumbura. Ijya ni ministère. Bajya abantu n'abantu baza gutumviriza tutabatumiyeko. N'abantu kino demande rien. Mugabo nagenda kubwira ugomba gukorera Imana ijya mise into NÉGLIGE. Hajya hano arahambaye gose. Ijya ni ministère. Umukizwa abitaye umutima w'Imana agati hajya hano ko mvise umuntu akora ngaha angororera antekera ndafisa hano shora kubiba imbuto yanje y'ubugwaneza. Ndashaka kuronka ahantu mbiba imbuto yanje yo kuvuga neza. Ndashaka kuronka ahantu mbiba imbuto yanje yo gutera. Twe tumeye gutera aba promotionnaire n'abakorege n'ababanyi. None umukozi arongoye niwo muterera yarengeye y'uhuru terera umukorege. Kurondera bakumviriza we niwo mwumviriza. Bisigura ngo bajya abantu c'est un ministère à part entière. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Ariko je ndagoba kwibaza. Bari muzi ko je umuntu yankora intebe za Mariya atarazinzanira. Nta bafundi turi ngaha, abafunda ni si wewe ndabizi, mugabo ndagomba utari kuko ntibisanzwe sindakuvuga. Nta mufunda ni ngaha. Barahari bace bareka rero abarundi Imana yaje abarundi Imana. Abatayiri basi. N'abandi. Abenjeniyeri basi. Niba hari engineer uye nimwinyegeza ndabazi Bene data, kimwe mu bibuze vyakomerekeje menage harabuze ukuri dans ce domaine. Apana ko batagufise nuko benshi mugabe wacu ntibarimo baprofita ko tudashobora kumenya hano bakoreye inyanga. Ikintu cyaduze ntabya kubwira ati igihe twagira devi yaraye yabihetse. Mugabo byese biravana kontra. Mugabo muri make ntagiye kure muri ivyo bisigura iki? Ni domaine benshi bataye mu bwizigirwa. Kimwe mu byo niboneye pana bambariye. Burya Roseti Mars. Abatayiri benshi bararamugasho. Baragenda bakakira bya bitenge basonesha by'abakenyezi bakabirunda ntibazobikore bakabakira ikivunga batazi ko ari mu ka komiseri. Uyu uzobona Roseti 17 ko pick up we ikanze y'umudamu wanje iri he? Oh no. Genda hariye bakubike.
ararayo. Urumva hari igihe ubeshanake ukazi ngo bose ni banake, yarabona atari banake. Turashaka gutanguza umugwi w'abafundi bemeye mu gisagara cya Bujumbura bafise ubwenge n'ukuri. Ivyo bibiri kuko n'abakiza n'umwe cyabikora nabi akaca bishira mu mpemu. Abakiza bakwiye kubikora neza ngo kandi harimwo ivyo bibiri birabuze mu gisagara cya Bujumbura uzo bitanguza Imana zo muhezagira. Ntibikeneye ibindi ukuri hamwe n'iki n'ubwenge. Imana habicubahiro. Je murantangara. Biramenyeye mu bisagara bimwe bimwe. Iyo umuntu yivye bavuga ngo higisuma umuntu atora ibuye. Agatora ibuye ntazi ico yivye, ntazi ko batabana mubeshe, hari abatera ibuye batazi n'uwo ari we kandi abakizo barimo. Umusumu mutoye cumutera umutwara ahantu inyuma y'urupangu muganira. Biye niko nakizigiye nahora niba. Niyo kurira ntwaye inyuma y'urupangu ati mwana wanje utihanye urapfuye. Naciye nihana. Nabirebire. Mugabo bareze si bamvuga atanu hamwe baratangije ntumuze mu mwakire ntimuze musige muri saro wenyene. Mugabo niyo kurira ntwaye inyuma y'urupangu ati mwana wanje utihanye urapfuye. Nabirebire nta makode yamusomeye. Yambwiye iryo ricari genda nka netezi. Ari biheze. Turashaka gutangura inyifazo za kumusuma. Igi bazokwihana. None bakeneye kwihana. Netwe nitwihana. Hari inzira atari kitso yese shika ku Mana. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Bene data. Rondera abantu bakeneye ukumeze. Rondera tanguza ibintu bishasha ko ruko batakoze. Kinyifato abandi batigeze gukora. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Rondera domaine ukoreramo. Bavuga ati hari umuntu yitwa naka ivyo yabikora kuno bitandukanye n'ivyo abandi benshi. Hari inyifato ya naka imeze uku. Wemera uve mu kigwi kugira ugaragaza ubwami bw'Imana. Ni wabitangura bakabigutukira ntubivemo kabibandanyamwo uzotumeje hari undi muntu aza haze n'uyundi mu myaka nk'ibiri uzosanga abantu nka 20 bakora nka wewe. Bajya abantu abanyakibi bazosigara bo bonyene. Bazogenda barihana ubukebuke bateye baze basanga aho ati nimutwigishe bagabo mwikuminga bakiriya baraza muri bino bihe by'agashomeri bigenda gute ati erega amahera arabura mugabo umutima ugasigara. Yesu ahabwa icyubahiro. Haleluya. Tangura nuko no kwandi bakora kuko iyisi keneye ishengero ntikeneye ubuproti bwacu. Muri presentation yawe nuvuge mineva musana dire rien. Ni izina twanditse mu bushikanzi bw'intore hagati mu gihugu. Ariko bakeneye Kristo Yesu umutima wawe. Bakeneye nta ingene umeze, ingene uvuga, ingene ufata abantu, umutima uri muri we nivyo bikenewe nawe mineva masano dire rien. Yesu ahabwa icyubahiro. Nsengera muri mineva. Turarindiriye. Turabeje gutazobikura tumerera nka pipiri. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndiko ndarangiza. Imana ifise umugambi muri wewe. Kandi ifise umugambi wayo kandi wowe urimwo. Kandi uwo mugambi yamaze kuguhera ubwenge kera. Yamaze kuguhera ingabire kera ariko yamaze kuguhana karyo muri wo. Nico tumisa urugo wubatse. Bisa ahantu ukora, bisa shure wiga, bisa umwuga watoranye, bisa umurunganwe ugenderamwo, bisa abantu bakumviza. Urafisa ahantu. Ivyo vyose rero waba umugambi w'Imana ubwo bwenge Imana buguhereyemo izo ngabire izo mpano iyo opportunity ako karyo vyose ubicakire n'izina rya Yesu. Amashimwe ku Mana. Turashaka vyaguruka nk'ishengero ry'Imana. Imana ikomeza abera bayo. Haleluya. Nabonye Madame Odette mushitsi yari hano mbwa yasimbe mu gihugu cya Canada. Turamwakiriye isamuhezagire gose. Imana ihabwa icyubahiro gose. Haleluya. Turavyaguruka. Ni hehe umutima wawe ushoboye
nihe bintu wumva umengo urashoye mugabo uriko urasuzuguye? Mbega nihe ubona by'ukuri umwisha wa uri? Nibe watanguye mugabo uriko uracika intege muri ivyo mugabo kumbure utewe intege, nagomba nduze ibiganza byawe. Mana turaguhaye icubahiro, ndakwetse umuntu wese yabonye ko araneka arasuzugura, yabonye ko hari ibintu ariko arafata nk'ibisanzwe, yabonye ko Mwami Imana hari ibintu yari yaratanguye ariko kubera ko vyagenda bukebuke, kubera yuko umenga Mwami ntibihinda, yariko arabisuzugura, ariko hari ahantu vyogiye. Mana turaguhaye icubahiro, turasabye umutera intege, ndasaba umuhagurutse ukundi, umwongereze ubwenge, umwongereze amavuta yo kwihangana, umwongereze gutahura, umwongereze gutegura ibintu, umwongereze gukora ibintu. Mana ubwenge bwawe nawe bwiyongera kuri we Mwami, kandi turasabye umugisha kuri we Mana, mw'izina rya Yesu Kristo. Mana umuhezagire Mana. Nimba hari ahantu ugomba kwihana, hari ahantu ugomba kwihana, wihane, ugire prière de repentance, uvavane n'ivyumviro bibi wagiye urashira mu vy'ukora, usohore kwihana, usohore ikibi cyose watiye kuri ivyo, usohore memerere mauvaise conviction, ukwemezwa kubi umutima wawe. Ihana uvuga uti Mwami Imana agomba kujana nawe mu kiya gikorwa, namba gukorana nawe ko ari we Imana ikora muri jewe ivy'ubwami bwayo. Abacitse intege mu ngo, abacitse intege kubera ingene akazi kabo gatunganijwe, abacitse intege kubera umuvukano, aho hose Imana yakeneye uwera waho. Hari ubushobozi muri wewe, hari ubwenge muri wewe, hari inyifato iteza kuba nshasha mu buzima bwawe. Mpamagariye gukora umukoro taruwanje nabyo no gutsindwa. Ntutsindwe mwene data, suka umutima wa ku Mana, suka umutima wa ku Mana. Gukora umukoro taruwanje nabyo no gutsindwa. Mana turaguhaye icyubahiro, nagomba ugire ino sengesho uti Mwami Imana ndaguhaye icyubahiro, ndagushimiye ko wandemye uburyo butangaje, ndagushimiye ko wampaye ubwenge, kandi wampaye impano, kandi wampaye aho nkorera, aho ngendera, mu muryango, umurunganwe. Ndagomba unkoreshe iby'ubwami bwawe, unkoreshe ibyo ugomba. Ndasabye ubwenge, ndasabye ubushobozi, ndasabye umugisha, ndasabye umwete bwo gukora ibyo mu izina rya Yesu. Amen.